Mwahisemo neza kugumana na televiziyo Isanganiro tubaramutse bakunze bisanganiro kaze murano makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Umugambwe Sahwanya Frodebu wipfuza inshumbusho haba ku gihugu no mu muryango wa Melchior Ndadaye bisabwa na Phineas Niyigaba icegera c'umukuru wo mugambwe hibukwa kuri wa 21 gitugutu imyaka 31 irangiye iyo ncungu ya demokrasi igandaguwe. Ikibazo cikena ry'amazi mu makaritiye yo mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura kizoba catoye inyishu mfata kibanza kugera kuri uyu wa kabiri. Icizere gitangwa n'umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Regideso rijejwe kugabura amazi mu mihingo itandukanye. Ni nyuma y'iminsi ine ababa muri ayo makaritiye bidoga kwatanima ry'amazi bagira mu mabombo yabo. Ido nido ni murano makuru twongera kubaramutsa tubaha ikaze. Tubaramutse ubugira kandi tubaha ikaze murano makuru. Uburundi bwibutse kuri uyu wa 21 gitugutu umwaka w'2024 imyaka 31 irangiye incungu ya demokrasi Melchior Ndadaye agandaguwe. Mu ijambo yashikirije igihe yimikwa mu mwaka w'igihumbi 1993 President Ndadaye yashira imbere ubutungane kuri bose no gusabikanya itunga ry'igihugu. Yarashira imbere kandi Uburundi bushasha aravye ibihe Uburundi bwaciyemwo. Mu mugambwe Sahwanya Frodebu rero yakomokamwo babona ko intambwe ikiri ndende mu gushira mu ngiro ivyo yaharaniye. Naho nyene bemeza ko hari bimwe bimaze gukogwa. Phineas Niyigaba icegera c'urongoye uwo mugambwe avuga ko muri uwo mugambwe bipfuza inshumbusho haba ku gihugu no mu muryango wiwe w'amaraso eka mbere na politike. Ahamagarira abarundi kubungabunga iragi yasize. Ubwo Burundi yavuga bwari Burundi yavuga ko bwari kuba Burundi bushasha, bwari kuba bushasha kuko Uburundi twaduhitiyemwo bwari Burundi bwari barononywe ingwano n'amacakubiri n'ikumirwa n'ubwicanyi byari byarabaye mu gihugu cy'u Burundi bituma abarundi binubana. Ndadaye rero yipfuza ko mu Burundi ibyo byose twobisezerera hakaboneka Uburundi bushasha, Uburundi burangamwo intwaro ya demokrasi, Uburundi burangamwo agateka kazina muntu kubahirizwa, Uburundi butarangwamwo igiturire, Uburundi butwagwa hisunzwe amategeko nayo yubahiriza abanyagihugu. Turiko turaraba hariho bimwe biriko birashirwa mu ngiro ariko turabona ko impinga ikiri ndende. Rero imyaka 31 iraheze abakoze iryo bararibishe, bamwe twumva bariko barafatwa abandi ntabwo barafashwe. Kandi kitubabaza mugambwe Sahwanya Frodebu nuko urubanza rujanye n'iyo gandagwa y'umukuru w'igihugu n'uyu munsi rutaracika ngo tubone neza intumbero yago. Umugambwe Sahwanya Frodebu twifuza ibikurikira. Ubwa mbere nuko abakoze iryo bararibishe bose bofatwa bagahanwa hakurikije amategeko kugira ngo ibyo kwica umukuru w'igihugu tubisezerere kuko bifise inkurikizi mbi cyane. Kigira kabiri nuko mu mugambwe Sahwanya Frodebu twifuza ko igihugu cyosumbushwa kuko Ndadaye umukuru w'igihugu c'u Burundi, umuryango w'amaraso ugashumbushwa hamwe rero n'umuryango wa politike ari wo Sahwanya Frodebu nawe ugashumbushwa. Tugasaba rero ko niragi Ndadaye yasize muri iki gihugu c'u Burundi tworibungabunga twese mu budasa bwacu. Nayo mu nsiguro z'ijambo ry'Imana ku bw'uno munsi nyene Patiri Fupi Felix
arongo patiri mukuru rero wa Katedrale Regina Mundi agaruka kukurundarunda amatungo adaciye mu muco kandi adasabikanirijwe abarundi bose yibutsa kandi ko atanumwe afise uburenganzira bwo kwaka ubuzima uwundi kiretse Imana yabutanze. Patiri Fupi ni patiri mukuru wa Katedrale Regina Mundi. Twemere ibigega, twemere Imana, ntitwemere ubunini bw'ibigega, ntitwemere ibiremwa nkatwe, ntitwemere Imana yaturemye itanga ubuzima. Mekero ndadaye turiko turibuka uyu munsi, nitwaba turiko turamwibuka uyu munsi, nuko hariho ikintu tuvuga tuti hariho ikintu yadusigiye, hariho ikintu yakoze. Itunga yari afise, ingabirano yari afise, nuko tuvuga tuti turabona neza yuko yagomvye kuyisabikanya n'abandi kugira ngo ayikoreshe ku neza y'igihugu cyose, ku neza y'abarundi. Hanyuma arabizira gupfa hoho nabivuze nta numwe atazopfa, ariko hariho gupfa no gupfa. Sinzi uwavuga ngo gupfa nk'umugabo kuko yapfuye ari ku kivi, ico nico gihambaye. Mugabo ntitumurabe gusa twibuka ivyabaye mu Burundi, tubirabe twebwe turaba aho dushize umwizero, kuko ujya duha ubuzima ni waturemesha ngo ntidutinye gukora ivyiza. Abatwibuka, abatwita incungu z'Uburundi, muco tubabonamwo mu bihe babayemwo bose ndabashize muri rusangi, turabona umutima wo kudatinya, umutima w'ubutwari, aho umuntu ashingira intahe ico yemera kandi abona ko ari cyo ciza, akagikwirikirana naho ashobora kukizira. Ntidushire umwizero mu byo tubona, kuko kenshi ubwoba bwo gukora ineza buva kugushira umwizero muri aka kantu mu bintu dufise, ngo ninagira nabi, nintagira uku nkava ntakaza ibigega, nintagira kujya aye kijya gigega gihava kinca mu minwe kinjani. Dusaba umutima wo kubohoka, umutima wo kwidegemvya, itunga ntiritubohe, ntitubehe dutunzwe dukoreshwa no kurondera amaronko adatunganye. Itunga ryiza Imana ishaka kandi hezagira ryama ritungisha abandi. Amakuru yacu tuyabandanirize mu gisata c'imibano. Ishirahamwe Regideso ngo ririko rikora vyihuta kugira ikibazo c'ubukene bw'amazi bwibonekeza mu makartier y'uburaruko bw'igisagara ca Bujumbura kive mu nzira. Vyemezwa na Jean Albert Manigomba, umuyobozi mukuru w'iryo shirahamwe, inyuma y'iminsi ine ababa muri ayo makartier bidoga ko bataronka amazi, mu gihe abo banyagihugu basaba abajejwe gutanga amazi gukemura ico kibazo. Umuyobozi mukuru wa Regideso yizeza ko ico kibazo kizoba catoye inyishu mfata kibanza kugera kuri uyu wa kabiri. Ni nkuru tubaza Jean-Marie Mayonga. Aho twaciye mu bice byo mu buraruko ubona abantu bikoreye ibidumu bari kwarondera amazi bavuye mu makarti atandukanye kwibarabara gitiriwe Mwezi Gisabo, aho bita kujya ETS. Abantu bari kwavoma amazi aca mu muserege biboneka ko ari mabi, bagasigura ko atakundi bagira mu gihe babuza amazi bakoresha. Urabona nk'aya mazi ni mabi, aya mazi kandi tudahamwaya nyene niyo tunwa niyo dutekesha, none tworeka kugwara zangwara zinkende gute tutahamazi nkaya. Mvuye mu Miranga amazi ndayarosa ahantu kwisara, yarose bigoranye cyane kubera ubuye amazi no yafise ibidari hagarara kutamuha inoti ya 2 ntaguha amazi. Abandi bari ku bitaro rw'Akarede aho batabemereye kuja kwavomera amazi. Mu Ngagara ibarabara rigabura quartier ya 6 na quartier y'indwi, ibombo ritanga amazi meza, abantu bari benshi
aho bavuga ko hari abashitse kuva isaha 9 z'ubuca kurondera ayo mazi. Nka jewe kuva saa 9 sindaryama, twabyutse saa 9 hariho n'ababyutse saa 7 saa 8 kugera saa 10 abantu ngaha hari huzuye nta uraryama no guteka bamwe tumaze iminsi tudateka barya imikate bakarya n'amavoka. Je navyutse saa 7 y'ijoro gushika n'ubu sindavoma amazi vraiment nibarebe bakore ibishotse byose bashobora gukora ariko natwe twoshikirwa vraiment naho ubundi turarembye tugeze habi. Muri quartier Bukirasazi ntivyari vyoroshe umuserege utwara amazi iyo imvura yaguye abantu basitanirayo mu kurondera amazi batega ayaca mu miringoti aca mu mpande z'uyo muserege ayo nayo bakavuga ko ari amazi mabi. Abanyagihugu yaba bo mu Ngagara canke abo twasanze kujya etesi bavuga ko bavuye muri quartier Mirango na Kamenge bagasaba ko ikibazo c'amazi cotorerwa inyishu. Ico twosaba nuko Regite zo tubifashamwo tukaronka amazi nico kintu numva twosaba. Twebwe ico dusaba nuko moduha amazi kubera abantu ntibadukorera mu bare biratugora cyane umva twico twasaba nyene mugidufashemwe amazi turabe ko yoboneka. Engineer Jean Albert Manigomba umuyobozi mukuru wa Rigidezo akavuga ko ibikorwa barimwo ari vyihutirwa kugira ngo inkingi zashigikira umuringoti utwara amazi zasenyutse zisanugwe uyo muringoti ushobore gusubira gutwara amazi ukuri kwamye akizeza ko mu minsi 2 ibintu bizoba vyamaze gutora umurongo. Twe muri Rigidezo nitwicaye twe turakora ibishoboka byose hariho nivyo twagize vyerekeye mu gifaransa nk'ama modification twakoze duciye hari yepfo muri industrielle ubu amakartier amwe yo hepfo no kuvuga nka za Buterere za Ngagara yepfo hamwe na Mutakura Cibitoki yepfo ubu arashobora kuba ariko aronka amazi. Ikibazo kisigaye kuri aya makartier ari aha kuburebure cyane burebure kuvuga kuri haute altitude niho byatugoye ko tuba turashikana yubu mugabo nabo nyene baremesha tuko turakora ibishoka byose uyu munsi turakora ndize neza yuko hazoshikejo inyishu ifata kibanza twamaze kwironka. Ico kibazo c'ubukene bw'amazi mu makartier yo mu buraro ko gisagara ca Bujumbura kikaba catumye abunguruza abantu ku makinga utumye kukuzanira amazi idumo imwe ayizana ku mafaranga 5,000 aho nango akaba yikuye muri quartier ya Rubirizi. Jean-Marie Mayonga urakenuye amakuru yacu tsabandanirize mu gisata cyo kumenyesha makuru. Inama nkuru y'igihugu ijejwe gucungera ibinyamakuru CNC itegekanya gushiraho amategeko ngendegwako azokoreshwa mu gikorwa cyo gushikiriza amakuru ajanye n'amatora yimirije. Mu itangazo rigenewe abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere buca hatangura igikorwa cyo kwandika abazotora mu mwaka w'2025. Superansa Ndayizeye arongoye iyo nama CNC avuga ko abarongoye ibimenyesha makuru bategerezwa guzoshira umukono kuri ayo mategeko. Kubera tuzi ko uruhara rw'ibimenyesha makuru ari ntangere mu gufasha kugira ngo amatora abe ku mugaragaro mu bwigenge no mu mahoro, inama nkuru y'igihugu ijeje kumenyesha makuru ifasha kano kanya ngo ihamagarire abamenyesha makuru gukurikirana neza intambuko zose z'ayo matora bakoresheje ubuhinga, ubwira, ubwitonzi kandi bisunze amategeko agenga umwuga. Ni muri yo ntumbero kandi tubasaba ko abenegihugu boronka inkuru itohojwe neza atagushikuza, atabishobisho canke ububeshi kandi zitajuragiza abenegihugu. Ni naco gituma imbere yo gutanga inkuru umenyesha makuru ahamagarirwa kwibaza akamaro k'iyo nkuru ku benegihugu, akibaza kandi inkurikizi zayo mu gihe ishikirijwe. Abarongo ibimenyesha makuru n'abamenyesha makuru ubwabo bogira gwabo ikirangamisi c'amatora kugira ngo ntihagire akabasoba. Bafashe mu gusigura neza ivyerekeye amatora babicishije mu biganiro n'amakuru bashikiriza bitomorera neza ababumviriza inyifato bogira mu gihe c'amatora. Mu gukurikirana neza ico gikorwa c'abamenyesha makuru, inama y'igihugu jejwe kumenyesha makuru irategekanya itegeko rizogenga ico kiringo.
iryo tegeko rero abarongoye ibimenyesha makuru bakadoshirako gikumu mu kiringo c'imyamamazo naho inama nkuru ijeje kumenyesha makuru izofata ingingo iringaniza neza ingene abazoba bahiganirwa ibibanza vyo mu matora bazoronka uburenganzira bumwe bwo guca mu bimenyesha makuru bashikirize imigambi bategekaniza bene gihugu mu gihe botogwa. Iruhande y'ivyo tuributsa abamenyesha makuru ko amatora ari inzira ngombwa muri demokrasi, arico gituma adashobora kutwibagiza ibindi bikorwa ngirakamaro ku bene gihugu bitegerezwa kugumana ikibanza cavyo mu makuru no mu biganiro. Ivyo byose rero bitegerezwa kwama bifise ikibanza mu makuru no mu biganiro. Mu byo mwokora rero bamenyesha makuru tubasaba yuko mwokwama mwisunga itegeko ribagenga kandi mukisunga n'amategeko agenga igihugu. Tugaruke gato mu gisata c'imibano dusozera ano makuru twabateguriye. Bamwe mu rwaruka batarenza imyaka 18 batabandanije amashure mu ntara ya Ruyigi bariyungunganya mu kwiga imyuga itandukanye bikababeshaho. Abize ivyo gusanasana no kugendesha amapikipiki bashima ko boroherwa mu kuronka impusha zo kugendesha ivyo vyuma. Mu ntwaro naho buramatari wa Ruyigi avuga ko bahimiriza mwene ubwo rwaruka usanga rutarangije amashure kwijukira kwiga imyuga bakanabatunganiriza inyigisho z'imigambi yo kwiteza imbere. Jean-Marie Vianney Ngendakumana yarashitse aho mu Ruyigi. Turi mu kigo cishirahamwe umunezero cigisha imyuga itandukanye kiri muri quartier Sanzu ku mugwa mukuru w'intara ya Ruyigi. Tuhasanze bamwe mu bigeme batarenza imyaka 18 batashoboye kubandanya amashure bariko barigisha umwuga ukubarira. Bakavuga ko inyuma yo guhagarika ivyigwa bageze mu mwaka w'8 baciye bahitamwo kurangura uwo mwuga kugira bashobore kwibeshaho. Tugishikana na kimwe narinzi twarashitse batwigisha ukuntu bakadara imashini, ukuntu bashirayo urushinge n'ukuntu bashirayo inyuzi. Hama rero ivyo birangiye ca turatanguranye n'inyigisho kugeza ubu aho ngeze ndabona ko ataco nobura no kwimarira ibintu ndabona ko ndabizi. Akunguko kariho banye n'ubumenyi turiko turaronka muri iki kigo. Hariho benshi nk'urwaruka twaba tungana utiyumviriye kubizamwo ugasanga biriko baja mu ngeso mbi, ariko jewe ndabona yuko uyu mwuga najemwo muri kazoza kanje ndabona ko nashobora kwibeshaho. Fabrice Karombo umwe mu bakurikirana ubwo rwaruka amenyesha ko inyigisho batanga ko zituma ubwo rwaruka rugira ico gwimariye muri kazoza. Mpinduka tumaze kubona mu bo tumaze kuramura nuko uno munsi turafise abantu bize uno mwuga hano mu kino kigo bakorera mu nganda zitandukanye zikora ivyo umwuga wo gushona. Rero twovuga ko uyu mwuga tubona kuri kuragira impinduka hano mu ntara nziza yacu ya Ruyigi. Tuvuye ngaho muri quartier Sanzu dukubitiye hepfo yaho gato muri quartier Gasanda mu kibanza cahuzemo isoko nkuru ya Ruyigi. Twasanze urwaruka nk'ubwo rutarenza imyaka 18 rutarangije amashure rukora akazi kukunguruza abantu ku mamoto ngo uwo mwuga ubafitiye akarusho kanini mu buzima. Karana akoze taxi vero hama ndayikora maze kumenyera mu muji ndigi moto aza kwiga moto amandaza nganda moto y'akazi ndakora nuko abakazi karantunze akazi reje mbora kantejeje imbere ndaronka amahera yo kuri hinzu kubera ndapanze. Kutaronka vyoroshe impusha zo kugendesha ivyo vyuma hamwe no kuburabuzwa iyo batondeye igitoro ngo niyo ntambamye nyamukuru ishikira ugo rwaruka rugendesha amamoto. Turashura nko kugenda tugiye kunywa ukaza mu polisi abwiye uzana 5 ukavuga ati none nzana 5 nimba nje kunywa kave ntati umva ndaguhaye 5 mu macasegarana ngara ukaza wumva bizanyemo n'ibintu by'induru mukagenda guharana ugasanga baguciye n'igitasi kandi bakagucana no ku station. Niyo ngabo Jonathan nawe ariko arigisha gusanasana amamoto muri yo quartier Gasanda avuga ko atakindi yiyumvira yokora atari kurangura uwo mwuga inyuma yo guhagarika ivyigwa. Mekanike twiga ibijanye no gukora amamoto, twiga byo gukora amamoto yapfuye
nta kandi kazi dukora nagiye muri mekanika kubera iyo nashaka. Tuvuye nga mu gisagara ca Ruyigi dukubitiye muri komine Nyabitsinda ni ku birometero 21 neza na neza ku mutumba wa Ndago twasanze umusore akora akazi ko gushariza amatelefone akoresheje icuma gitanga umuyaga nkuba avuye ku mishwarara y'izuba. Avuga ko inyuma yo guheba ishure yaciye aja mu mashirahamwe ari nayo yaronkeye inyigisho zo gukora uwo mwuga. Navuye mu ishure mpevye canje mu ishirahamwe ngiye mu ishirahamwe cyaturonka abantu baratwizera bo hejuru nyabantu batwizeye baba batubwira ati tugomba kubahereza ubuzu bw'umuyaga nkuba muze muracisha amahera murabe ukuntu mwo kwifashisha muri iryo shirahamwe guhera aho baci batuzanya tuzu tw'umuyaga nkuba. Janete Kaneza umwe mu barongoye ishirahamwe rifashe mu mugongo ugo gwaruka ashikiriza ko uwo mugambi ugeneye ugwaruka rutarangije amashure na cane abigeme. Umugambi wa UNICEF ufasha imiyabaga kwiga imyuga kugira biteze imbere cane imyuga ijanye n'ubuhinga onye turacoze twategerezwa kwigisha amajana 250 abahungu bangana n'ibice 25 kwijana abakobwa nabo 75 kwijana. Mugabo uyu mugambi witwa Skills for Girls novuga ni umugambi wahariwe ugwaruka gw'abegi imiyabaga y'abigeme. Tabu Emirasiene buramatari w'intara ya Ruyigi ashikiriza ko mu ntwaro kubahanura ugo gwaruka gukora bisunza amategeko ngo ndetse baranabategurira inyigisho zituma biteza imbere. Turafise rero mu ntara yacu ugwaruka rutaciye ku ishure bariko barakora mwabibonye aho mwaciye bariko bariyungunganya. Atwebwe rero nk'abajejwe intwaro tubaherekeza mu kubaha impanuro ingene bo kwitunganya mu migambi yabo bagakora ko baba bari mu mugwi bumvikana akandi bagakora mu muco. Hampande yaho turashimira amashirahamwe akunze gushigikira mu bijanye n'inyigisho reformation mu bijanye na entrepreneuria. Uwo aramuswa intara ya Ruyigi atera kamo urundi gwaruka gwarangije amashure rukireza amaboko kubwo kwijukirana go nyene kwiga imyuga kugira rushobore kwiteza imbere. Jean-Marie Vianney Ngendakumana urakenuye cyane hano duce dusozerera amakuru twabateguriye mwakoze kuba mwari kumwe natwe mubandanye muryoherwa n'ibiganiro by'isanganiro.